ico novuga bwa mbere hoho cyuga twe dukura nka twebwe dukora aka kazi ko kugira ibisaba bihinduka bayita plaidoyer gusa ibihinduka mu gihugu hariho ubuzi bw'amashirahamwe akora ivyo guterera interano muri leta gusa ibihinduka mu gihugu kubisanzwe twebwe nkahajya sinova ngo ko je nita ko mbona ko ico twakoze gishimishije jewe ntaco mbona cuba kimbaza muri ubwa mbere hoho ubutumwa twashikirije bwari ubutumwa kugira abarundi dukanguke turabe igihugu kiriko kiratujana n'iki kugira dufate ingingo twanyine twosubiza ibintu mu buryo neza kuko ingorane ziragaragara ko zitwugarije iyo message kugira dukabure gucukira bacugwevu igitwara cyo dushima ndabona nuko iyo ubwo butumwa barashikiriye abantu benshi nabo bugene mu bategetsi n'umukuru w'igihugu bwaramushikiriye twebwe reraho iyo iba ari intambwe ya mbere nziza iyo dushikirije ubutumwa cyane bitubabaza y'ubutumwa ubushikirije ukabona umengo ntaco babivuze ko kerekese uco babivuze ko cyangwa reaction twe aho twavuga tuti ubutumwa bwashikiriye abantu bagusomye ikigira kabiri nuko nta muntu twigeze twumva agira demanti abeshuza kubyo twavuze avuga ati kuri iki wabeshe dore nini ntsinzi ya kabiri kuko burya je n'abantu barambarira ngo bari kwavuga ibibandiki bibagira gutaha byanti ivyonye je esprit wanje ibyo nta gaciro ndiko ndabi ahubwo ni ndabira umuntu ariko aravuga ati kuri kijya wavuze demanti ni duheze tuzana yandi mashifre twerekane kuko je muri izi ntambara ibigwanisho vyanje c'est la science n'ubuhinga n'amategeko na loi cyanoneho mwarumvise ko nahijya ejo byari umukuru yavuze yuko ubutare bugiye kuzana amadovize ngana gutya abavuga miliyoni 6 z'amadolari mucagira niyo ni intambwe deja kuko nibyo twari twanavuze twiyajyane nakajya muneza kuko bwabushye kandi harataye gufatwa ingingo zerekana ko bari kwaje muri ya transparence cyenda cyane namushimira ahubwo ko ubutumwa mbona ko butanguye kuzana FM gihugu ribya twifuza hanyuma ikindi ikindi novuga nuko twebwe byo kuvuga ngo bakuvuzi bagututse bagize gutejewe uko nakuze mu ndero nahawe ngeyo kuziko jewe barambujije gutukana bambuza no kwishura ibitutsi indero nakuriye ko kuziko y'abavyeyi nuba ivyo bintu barabimbujije gutukana cyane kwishura ibitutsi ivyo rero mu muco w'iwanje nyine twakuze indero baduhaye twe ntibirimo umugabo ababona ko ari byo bakabikora nacu bakoraho kandi mugabo ntibeza ngo bize bikuvuna nko kuri uri kurakora ibi rero byo kuvuga ko turakorera igihugu dufasha nuva ko ari nk'umuhamagaro w'Imana ibyo ni nk'umuhamagaro w'Imana ikintu uri gikora nk'umuhamagaro w'Imana urumva ko ari cyo uhamagariwe cyanoneho je igihugu cy'ubundi nagishimira carampaye n'ubwenge caransomesheje jewe ndagikengurukira cyo gituma ubwenge bifenda ndabugitura guterera ibyiyumviro n'ingene igihugu cobogoka n'abantu bigisha turabikora kandi mashirabe tuje turirwa turabikora no muri leta kandi bahora baduhamagara ngo tubafashe duterera ivyiyumviro ivyo turanabishe ko baranebuka ati hajya hari ivyiyumviro twokurayo turabura ubwe tugakorera ibintu hamwe ivyo nibisanye cyo gituma rero tudashobora kujya guterera igihugu dukunda kandi catwigishije guco novuga nuko tuze turamenya amagabo n'amategeko birabaje kutamenya n'amategeko tubwira abarundi kuko kenshi biratubabaza kubona amategeko umenga abantu ntituyazi ukabibona mu barundi bato ukabibona mu ndongozi sinzi ko ari kwa kuyarenga abantu bayazi nk'ibwirizwa shingiro rya leta y'u Burundi y'igihugu cy'u Burundi rya leta ibwirizwa shingiro ry'u Burundi hariyo amarticle abiri imwe iravuga neza ati toute personne a droit au respect de sa vie privée ibwirizwa shingiro ngaha ubuzima bw'umuntu ni respect
hagatsaba n'iyindi ngingo yuhira ikavuga ati agateka k'umuntu la dignité karakingirwa ubirenze ko ukashaka kwararuza umuntu ugira gute bihanwa n'igitabo c'amategeko ni penal code penal irabihana ingingo zibiri zo mwibwirizwa shingiro barundi rero usanga mukunda kuza murangamira gute mwisanga amategeko arabihana si jewe nibwirizwa shingiro rye Burundi kandi batuye ngo turitore iki rero no mu ndongozi yakwiye kuba aya mategeko azwi birabaje rero tubonye mu ntuzeye mu ndongozi hejuru kabona kuri amategeko niki ni ibintu byoroshe umukuru w'igihugu arahira kubahiriza ibwirizwa shingiro kandi mu kirundi indahiro ku mugabo ni ikintu kidasanzwe indahiro ku mugabo ni ikintu kidasanzwe nico gituma nka twebwe izo twobona twokora nawe bari biva muri code penal tukavuga tuti hari n'uburenganzira bwo kwitwara wabuhari kwitwara imbere y'ubutungane mugabo twetwaze tuti ico tubona kibereye twe vraiment twaguma dutume kwizina ry'abarundi nyene n'abandi bashobora gusanga ico kintu kibabayeko twagira dutume abashinga ntahe ngo dushikire umukuru w'igihugu hamuduhanurira jewe nukuri ndatumye abahoze barongoye Burundi President Ndayizeye na President Sylvestre ntibantunganya barakurira umukuru w'igihugu mu myaka baramutanze muri arya mabanga barayazi icamaze ninge mwashobora gufata igihe maja mwere rimwe ashobora kuvuga igihe ari muri amabanga tusavye vraiment bamuduhanurire niho tubona bomushikira barabaye abakuru b'ibihugu ico cubahiro barakizi barakira kuvy'umuhemu n'umutima naho nyene mukuri turazi kwiye turabona ko asenga mbere naje ndasenga kandi gusengera mu idini rimwe narabibonye nico gituma nosaba abasenyera abaeveka abasenyeri ba katolika bajya muhora mubona basenyeri n'inkoni bajya batama b'inkoni twubaha bamubonye bazamuduhanurira mu by'impembe abaye nabo boteze gukora akazi kabo n'abahanuzi bo mu biro by'umukuru w'igihugu abahanuzi indongozi abantu indongozi hari amategeko hari abahanuzi abahinga igihugu gihemba baje kuduhanurira indongozi amategeko ibintu byogenda gutya iki umukuru kizira kumutuka ni kizira kumuhanura na cyane cyane igihe hari ibyo uhembegwa mukuru rero twasha gutera akabarundi duhindura ingendo vraiment duhindura ingendo ibintu abarundi usanga urakubona iyo ngendo kenshi rakunda kare mu barundi usanga abantu bavuga iby'abandi bari mu by'abandi basanga umwanya bahererako iyo musango ni indicateur du sous-développement ni indicateur du sous-développement ibyo bihugu biteye imbere umuntu adecakora n'ibiki iby'abandi n'iby'abandi niki ariko abara mu Burundi no kuyo ngendo tukifise kwiri ugasanga abantu batwara muga kuri abantu ku ma internet basubira bavuga abandi bavuga iby'abandi oya cya kwiterambere n'ibikuraba kandi akazi karagabwi turuzuzanya umurimo ararima umugwiza tonga aragwiza itunga umuprofesseur arigisha umuganga aravura umusoda arakingira igihugu university ratanga ubumenyi umugambwe urondera ingene igihugu cyo twagwa neza societe civile irondera ivikavugira abantu kagira gutikerekana ivyo kugwa turuzuzanya tayuza riva yuko ari wasumwe turuzuzanya kugira igihugu cyacu gitere imbere nico gituma rero mbere mfatiye no kuri vision ya 2040 2060 hari icyo bita pilier fondamental numero 1 barayizi bitayita engagement de l'État bagenda abantu bose bayisobe barayibirimo bahagarara cyane ku bintu bine muri yo pirati hatabaye leadership ikomeye uburongozi hatabaye leadership ikomeye uburongozi iyi vision ikindi basaba ni gouvernance ntwari bereye redevabilité nukumva ko indongozi ziri redevable vous êtes en train de servir bahora bati muri abasuku babatoye niko byanditse
kumeza baga tuti uja kubi indongozi nabo musuku abandi tutura ntidutora abami wowe utwara ikomine utwara intara inshasha watoye gutuwe ngo z'igihugu si wawe nturi umwami w'ikomine nturi umwami w'iki uri umushikiranganje nturi umwami muri ministeri no ku gihugu n'umukuru w'amutoye si umwami bijya byabamwamva bari ku kivi kandi barabazwa umutwaro utemeye kubanda yahundwa wowe uri umutware gute tori inyishu zibazo igihugu c'est ça la redevabilité na participation citoyenne barayizista kw'abanyagihugu batigira sinda bibazwa ibyigo birabaraba ibwizwa shingiro rirabaha uburenganzira yabo uburenganzira uko abanyagihugu bigira sinda bibazo bagira gute nabo nyene bariko barakamera mucoze abantu bamwe indongo nshaka kuba ziriko zirakora ibintu ugasanga ntibashoboye no guhana nibaza rero yuko iyi vision 2040 ihagaze kuri iyo pire baragigaruka engagement de l'État CG nayandi iyo vision 2040 2060 singiyi ngira no basomera icyitwa engagement de l'État nkiriwe ndajya ngiki l'engagement politique de l'État. Leadership, redevabilité, participation citoyenne, changement de mentalité. Changement de mentalité. C'est duhinduki. Duhinduke turafise ingendo zitoboshe mbe no misa tuzogihagarara ko cyane kamba ibintu dutegeza muhindura kugira igihugu turako gishora ko gugurura tuhangane nibazo rero nitubitinye ingendo zimwe natwe tuziziki igihugu cyacu kigorore nibaza yuko ibyo noshikiriza byo ari ibyo